Imwumviriza ni radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti zacu mwaramutse amahoro, ikaza kuri radio yanyu. Ni Fidel Niyongabo abaramutsa. Mu Burundi ibirori vyo guhimbaza imyaka 33 irangiye hemejwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi byabereye ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Ntajya abantu bakekeranya, ubumwe burahari kuko turafise igihugu twese twemera ko ari itongo ryacu. Uyo ni Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yitabiriye ivyo birori. Maze rero abanyapolitike tukicara tukaraba tuti mbega amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yagiye aragira ingorane hehe, mbega hokogwa iki kugira amasezerano atsimbatazwe. Uyo nawe ni Daniel Manirakiza, umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu mu ntara ya Gitega. Muri Senegal, Perezida Macky Sall yafashe ingingo yo guhagarika amatora yari ategekanijwe mu mpera z'uku kwezi. Umuririmbyi w'umunyamerikakazi Taylor Allison Swift yatsindiye agashimwe kiswe Grammy Award ko mu mwaka w'2024 gahabwa abacuraranzi rurangiranwa mu muziki. Ido nido kuri aya makuru ni mukanya gatoyi, ariko tubanze twumvirize amakuru yo hirya no hino kw'isi ya Jani Mukankusi yaduteguriye. Amakuru tuyahere muri Sudani. Impfu zituruka ku mirire mibi mu bana bakuwe mu byabo n'urugomo mu karere k'amajyaruguru ya Darfur zigeze ku rwego rwo gutabariza ikiremwa muntu. Ibi birerekanwa n'ubushakashatsi bw'umuryango w'abaganga batagira imipaka Médecins Sans Frontières MSF. Kuva intambara itangiye hagati y'ingabo za Sudani n'abitwara gisirikare ba RSF mu kwezi kwa kane muri 2023, abantu bagera mu 300,000 baba mu nkambi ya Zamzam hafi y'umurwa mukuru w'akarere ka Darfur ya ruguru. Bari mu bwigunge, nta mfashanyo bageraho cyangwa ibikorwa by'ubuvuzi. Mu itangazo ryo kuri wa mbere, MSF yavuze ko igereranije hari abana babarirwa muri 13 bapfa buri munsi hashingiwe ku isesengurwa ryakozwe mu kwezi kwa mbere ku bijyanye n'imirire n'impfu. Ibibazo bituruka ku mirire mibi bishobora kuvurwa igihe babasha kugera ku bigo byita ku buzima, ariko bitewe n'uko nta buryo buhari, abenshi baraho batagira kivurira mu gihe bagenda barushaho kumererwa nabi. Mu ngo 400 zakozweho ubushakashatsi, MSF yasanze hari impfu zibarirwa muri 2.5 ku bantu 10,000 ku munsi mu nkambi. Uyu mubare ukubye kabiri ushingirwaho mu gutabariza ikiremwa muntu. Porogaramu zarwanyaga imirire mibi mu majyaruguru ya Darfur ntizikibaho, kandi MSF ubu niyo yonyine rukumbi mu miryango migari mpuzamahanga ifasha irimo kuvura abana ku buntu mu mpande zose za leta 5 za Darfur muri Sudani. Abantu bagera muri 40 biganjemo abasivili biciwe mu bushyamirane mu karere kamaranirwa k'umupaka wa Sudani na Sudani y'Epfo mu mpera z'iki cyumweru. Minisitiri ufite itumanaho mu nshingano ze muri iyi ntara Boris Koch yavuze ko mu gitero cyabaye ku itariki ya 2 n'iya 3 z'uku kwezi kwa kabiri, amaduka menshi yatwitswe, amazu arasahurwa, kandi abasivili 19 baricwa, abandi 18 barakomereka. Yongeyeho ko abandi bantu 18 nabo baje kwicwa mu gitero cyo ku cyumweru, kandi ko abana 3 bari muri abo bapfuye. Umuryango w'abaganga batagira imipaka Médecins Sans Frontières MSF wavuze ko abakozi bawo 2 bishwe. Abasirikare ba ONU bari mu ntara ya Abyei by'agateganyo mu mutwe uzwi ku izina rya UNISFA nabo bagabweho igitero mu rugomo ruheruka. Ubu bakajije irondo ku butaka no mu kirere kugira ngo babuze urugomo gufata intera. UNISFA yavuze ko abantu barenga 2,000 ubu bahungiye ku kigo cy'ingabo z'amahoro biturutse ku mirwano yo mu kwezi kwa mbere niyo mu mpera z'iki cyumweru dusoje. Abyei ni akarere gakize kuri peteroli gahuriye ku buyobozi bwa Sudani y'Epfo na Sudani, aho buri gihugu cyiyitirira. Igisirikare cya Israeli kuri uwa mbere cyatangaje ko kishe abarwanyi batari bake b'umutwe wa Hamas mu ntara ya Gaza. Ni mu gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yari yasubiye mu karere k'uburasirazuba bwo hagati gufasha kugarura agahenge mu mirwano irimo kuba hagati ya Israeli n'umutwe wa Hamas. Inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo. Igisirikare cya Israel cyatangaje ko ibikorwa byacu vya gisirikare vyarimwo ibitero vy'indege z'ingwano n'ibitero vy'abasirikare bagwanira ku butaka vyabereye mu karere ka Khan Yunis
mu bumanuko bw'intara ya Gaza hamwe n'ibitero vyabereye mu buraruko no hagati muri iyo ntara. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ko ingwano ikomeye mu karere ka Yunis iriko ituma abasivile batera bahungira kure cane mu bumanuko mu karere ka Rafa. Abanyagihugu barenga ica kabiri c'ababa mu ntara ya Gaza baramaze guhungira muri ako karere. Ishirahamwe ONU ryatangaje ko abarenga ibice 75% kw'ijana vy'ababa mu ntara ya Gaza bahunze ingo zabo. Iryo shirahamwe rimenyesha ko badafise ibifungurwa, amazi, uburaro n'imiti bihagije. Muri iki gihe kandi umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yashitse kuri uyu wa mbere muri Arabia Saudite. Urugendo rwiwe ruzomujana kandi muri indwi mu Misiri, Qatar, Israel n'intara ya Cisjordania. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika bwavuze ko Blinken azobandanya utwigoro tugenewe gushika ku masezerano azotuma abagizwe imbohe bose barekugwa kandi haba agahengwe kazotanga uburenganzira bwo gushikana imfashanyo nyinshi ku basivile baba mu ntara ya Gaza. Muri Nigeria kuri uyu wa mbere 12 bo mu mutwe w'abarwanyi bahanganye n'abajihadiste biciwe mu bushyamirane n'uduco tw'abanyarugomo mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu. Aya majyaruguru y'uburengerazuba no muri Nigeria rwagati hibasiwe n'uduco tw'abanyarugomo tuzwi duhora twica abaturage mu midugudu tunashimuta abantu hasabwa ingurane. Nubwo babikora mu nyungu z'amafaranga, hari impungenge mu bayobozi n'abasesengura ibintu ku bijyanye n'umubano barushaho kugirana n'abajihadiste bamaze imyaka 14 bagaba ibitero mu majyaruguru y'uburasirazuba. Abagize umutwe w'abarwanyi bavuze ko bari bongeye koherezwa gufasha kurwanya abanyarugomo hafi y'umupaka wa Nigeria na Nigeri mu majyaruguru y'uburengerazuba. Bari bavuye kurwana n'abajihadiste. Bavuga ko bishe abanyarugomo batari bake bazwi mu karere nk'amabandi. Hari mu mirwano ikaze yabaye ku cyumweru muri leta ya Sokoto. Ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP ntibyabashije gucukumbura ukuri kw'imibare y'abapfuye yatangajwe. Cyakora umwe mu barwanyi bari muri ubwo bushyamirane yavuze ko bishe amabandi arenga 50 ariko ko kubw'amahirwe make nabo batakaje abagabo 12. Abanyetiyopiya 6 bari mu bantu 7 bahitanywe n'igitero mu mujyi wo mu majyepfo ya Somalia. Abayobozi mu mujyi wa Beledhawo wo mu majyepfo ya Somalia bavuze ko abanyetiyopiya 6 bari mu bantu 7 baguye mu gitero cyo mu ijoro ryo kuwa mbere bikekwa ko ari cy'abarwanyi ba Al-Shabaab. Komiseri w'intara Abdirashid Abdi Arog yabwiye serivisi y'Isomali Ijwi ry'Amerika ko abagabo bafite imbunda bateye urupangu bica abagore 5 n'abagabo 2. Arog yagize ati, mu ijoro ry'ejo hafi mu masaa 9 za mu gitondo twumvise urusaku rw'imbunda. Byabaye mu gihe abashinzwe umutekano barimo gusimburana ku irondo nibwo abicanyi babaciye muri humye. Yakomeje agira ati, ingabo zaratabaye kandi ubwo bahageraga babonye abasivili, abagabo, abagore n'abana, bamwe bishwe n'abandi bakomeretse. Abanyetiyopiya 6 bahasize ubuzima nabo mu bwoko Oromo, abandi 7 n'abanyasomaliyakazi. Uyu muyobozi yavuze ko abandi banyetiyopiya 6 bakomerekeye muri iki gitero. Aroga yavuze ko umunyasomaliyakazi wishwe yari umuturanyi wumvise urusaku rw'amasasu atunga itoroshi abagabye igitero. Yakomeje avuga ko ingabo zishinzwe umutekano zafashije zihamagara serivisi y'imbangukiragutabara kandi zijyana bakomeretse ku bigo nderabuzima. Yakomeje avuga ko bamwe mu bakomeretse bajyanywe i Madera muri Kenya kuvurirwayo. Abategetsi bakeka ko abarwanyi ba Al-Shabaab aribo bari nyuma y'icyo gitero. Al-Shabaab ntacyo yari yasubiza kuva isabwe kugira ikivuga kuri icyo gitero. Mubandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukwirikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.akaburungu radio yacu voa.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho ibirori vyo guhimbaza imyaka 33 irangiye hemejwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi vyabereye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega. Vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Inkuru twateguriwe na Desire Yatongimana. Ku kibuga c'umupira w'amaguru Ingoma kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega n'ibirori vyo guhimbaza uwo munsi mukuru vyabereye. Hari hakoraniye abanyagihugu bo mu ntara zine
zigize intara nshasha ya Gitega arizo Mwaro, Muramvya, Karusi na Gitega. Ivyo birori vyari vyitabwe n'abantu isinzi, harimo icegera c'umukuru w'igihugu wahoze arongoye Burundi Sylvestre Ntibantunganya, abashinga amateka bavuka muri iyo ntara, abashikiranganje n'abandi banyacubahiro benshi. Muri abo banyacubahiro twovuga baburamatari bane barongoye intara zine zigiye kuzovamwo intara nshasha ya Gitega. Imbere y'uko umukuru w'igihugu aza gushikiriza ijambo abanyagihugu bari bitavye ivyo birori, yabanje gushira urugori rw'amashurwe ku cibutso c'ubumwe bw'abarundi kiri muri katiye ya Musinzira aho mu gisagara ca Gitega. Umuhango wakozwe kandi n'abo banyacubahiro bari bitavye ivyo birori. Mu ijambo ryashikirijwe na Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu c'u Burundi, yamenyesheje ko Burundi bwagiye buraca muri vyinshi, ariko ko muri kino gihe igihugu kirangwamwo amahoro. Ntajya abantu bakekeranya, ubumwe burahari kuko turafise igihugu twese twemera ko ari itongo ryacu. Nikimenyamenya abarundi twaratahuye ko ubu turi abarundi. Ubu abarundi baramenye yuko ubuhutu atakirimwo, ubututsi atakirimwo, n'ubutwa atakirimwo. Umurundi mugabo ni wakirimwo, kuko abarundi twese dushize hamwe turatera imbere. Nico gituma mu civugo c'uno munsi twavuze tuti ubu rero twubake ca gihugu tugize urunani atawusigaye inyuma. Mu mugambwe senere utavuga rumwe na leta, ivyo umukuru w'igihugu yashikirije ntibabibona kumwe. Leopold Ntatama arongoye uwo mugambwe mu ntara ya Gitega amenyesha ko afatiye kuri politike mu Burundi hakiri ivangura rikomeye. Dufatiye nko ku butegetsi, ivyo umuntu ahabwa n'amategeko tutabironka kumwe. Ni ukuvuga ubumwe tubwumvise ntitubibona kumwe, kuko dufatiye nko ku mugambwe uri ku butegetsi uri kubwirako vyose haje nk'umunyepolitike, ndabona yuko umugambwe SNL wakumiriwe cyane, haba mu nzego z'igihugu, haba mu nzego zifata ingingo, tubona yuko ubwo bumwe atabuhari. Mu mugambwe Sahwanya Frodebu bamenyesha ko atawo kwemeza ko mu Burundi hari ubumwe, mu gihe amasezerano ya Arusha yari inkingi y'ubwo bumwe yasenyutse. Bishikirizwa na Manirakiza Daniel, ahasaba leta gutunganya inama rukokoma ibitagenda neza bigakosorwa. Abegwa n'ivya politike vy'u Burundi, no kuvuga bene Burundi, baba abanyepolitike bari mu migambwe, baba abo bita ba agiteri politike, baba bari ngaha mu Burundi, baba n'abari hanze y'igihugu, kuko nabone n'abarundi. Maze rero abanyepolitike tukicara tukaraba tuti mbega amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yagiye aragira ingorane hehe, mbega hokogwa iki kugira amasezerano atsimbatazwe. Abarundi bahunze igihugu cabo biturutse ku ndiyane za politiki zadutse mu mwaka wa 2015 bo bamenyesha ko guhimbaza uwo munsi atansiguro bigifise mu gihugu kirangwamwo impunzi. Kuba twebwe abarundi turi mu buhungiro vyavuye nyene yuko ubumwe bw'abarundi atabuhari. Ni ubumwe tuvuga ku majambo gusa, ni ubumwe abarundi bavuga ku majambo gusa, ubumwe butari mu bikorwa, ubumwe butari mu buzima bw'abarundi ingene babayeho igihe imisi yose. Nka twebwe tubereye mu buhungiro, umunsi mukuru tubwiye naco tubari, eka n'abari mu Burundi buhimbaza, ndazi yuko nabo nyene ni ukugenda mw'ibaraba gusa bakagiyokonje, ariko ubumwe nta bumwe buhari. Kubwanje nibaza yuko hogaruka wa mutima w'umwe yiyumvira icumviro ca mbere co kugira umwe bw'abarundi, abantu bagafatwa kimwe, bakangana imbere y'amategeko, nabo banje wangura. Ahandi hoho bizoguma biri mu madarapo, bizoguma biri mu madefile, muri ya majambo ategurwa itariki 5 z'ukwa kabiri, ariko vy'ukuri mu mitima y'abarundi, mu mitima y'abategetsi, mu bagize leta atabumwe buhari. Mu gusozera ijambo ryiwe, Perezida Ndayishimiye yatekereye impanuro abarundi aho baherereye hose. Nta kindi gihugu kizokubera ciza atari iwawe, kuko banavuga ngo akamuntu kamariyagwe. Nico gituma kizahi kaziririzwa gucafuza igihugu cawe. Gihezagire, niba gihezagira n'Imana nayo izoheza ihezagire. Igihugu cyacu turashaka kukigira paradizo ngaha kw'isi turi kumwe twese. Amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yemejwe n'abarundi ku majwi 89 n'ijana 21% itariki 5 ukwezi kwa kabiri umwaka w'1991 acashirwa mu ngiro n'itegeko ry'umukuru w'igihugu nomero 1/2 ryo kwigenekezo rya 9 ukwezi kwa kabiri umwaka w'1991. Ayo masezerano
yatowe nyuma y'ibiganiro vyabereye mu gihugu cose bigamije kuraba igituma mu Burundi hama indyane zifatiye ku moko z'urutavanako. Intandaro bwari ubwicanyi bufatiye ku bwoko, aho abatutsi bo mu makomine y'Amarangara intara ya Ngozi na Ntega intara ya Kirundo bagandagurwa n'ababanyi babo b'abahutu mu mwaka w'1988 inyuma y'umwaka umwe gusa Petero Buyoya afashe ubutegetsi. Kogera magingaya nta vyigwa canke amatohoza birakogwa kugira hamenyekane urugero bumwe bw'abarundi bugezeko. Ni mu gihe abarongoye Burundi bemeza ko ubumwe bwiraye mu Burundi, abanyepolitike batavuga rumwe na leta co kimwe n'impunzi bo bakabona ko hakiri vyinshi vyo gukosora kugira ubumwe butsimbatare mu gihugu. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Mu Burundi kandi abakorera mu bibanza vyo kwidagaduriramwo ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika bamenyesha ko bariko bakora bahomba kubera imyuzurire yabateye. Basaba leta kugabanya amakori n'amatagisi ibatangisha kuko akazi gasa n'akahagaze. Inkuru ya radio Ijwi ry'Amerika yifashishije abakunzi bayo mu Burundi tubishikirizwa na Thierry Ndayishimiye. Abo bakorera muri ibyo bibanza byo kwidagaduriramwo ku nkengero z'ikiyaga Tanganyika basaba leta kubagendera kugira ngo yibonere ko ibintu byifashe, binashobotse inabagabaniriza amakori n'amatagisi. Ko twaronka abakiriya urumva n'amafaranga ntabari karaboneka henshi, rero hacaba n'igabanywa ry'abakozi bivaye n'uko ahantu nabo nyine ati amafaranga bakaba barinjiza nk'uko byari bikenewe. Agahombo ni kanini cyane. Ingaruka mbi zishika nuko atangenzi zisubira kuhagendera kubera ibibanza bitaba bimeze neza byo kwakiramwo ingenzi zitugendera mu cubahiro cabyo. Iyo rero bishitse ingenzi ntiziboneke nuko ata amafaranga yinjira. Bene ibyo bibanza byo kwinezerezamwo basaba kandi leta guhimiriza ababa mu makaritsiye ari hafi y'ibyo bibanza guca imikobeko kugira ngo amazi y'ikiyaga Tanganyika aronke isaganirizo. Leta yoravye ukuntu nayo nyene zirashika ahantu ku mabici kumbure ahantu basanzwe batanga ayo makori, nabo bakaraba yuko abo bariko barayatoza kumbura hari icyo bariko barahakura kubera ubu natwebwe nta mafaranga bariko arinjira. Rero dusaba leta yuko yocigabanya amakori kubera twebwe ntituriko turakora mu iki gihe cy'imvura. Ishirahamwe Orikome gishinze kurwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatunga ya leta ribona ko ubutunzi bw'abakorera n'ababa hafi y'ico kiyaga buriko burahungabana, rikebura leta gufata ingingo zihuta kugira ngo imyuzure iriho ntihitane abantu. Mu kiganiro ku bamenyesha amakuru kuri uyu wa gatanu, Jean Duwimana avugira iryo shirahamwe agasaba ko honshingwa umugwi wofata ico kibazo mu minwe. Dusabye rero leta kugira ngo bashireho uwo mugwi w'abantu batandukanye ataho begamiye, bafatire ku bantu b'ingirakamaro bashobora gutanga ivyiyumviro ku buryo abantu bari hafi y'ikiyaga Tanganyika mbere n'inzuzi zo mu gisagara kugira bashobore kuzorokora ibintu vyabo hakiri kare, bafata ingingo hakiri kare. Abahinga mu bidukikije bakamenyesha ko ibimenyetso vyerekana ko biturutse ku mvura nyinshi uno mwaka amazi y'ikiyaga Tanganyika azoduga cane gusumba mu myaka iheze. Bernard Sindayihebura asanzwe ari umwigisha wa kaminuza y'u Burundi ari muri abo bahinga. Urumva uvuye kuri Rusizi nini ya gushika ikabonga ibintu byinshi bizokoneka babwire kuko mugabo aho rugeze ruteye ubwoba uko n'ukuri. Nico bituma rero abategetsi mwebwe abajournaliste n'abandi nyene n'abategeza gufasha tegeza urumva kuzoza barabwira abanyagihugu kugira ngo bitegure kuko hariho benshi bazohunga kwe uko n'ukuri. Ababa ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika co kimwe n'abahakorera babwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika kwiduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika ryatanguye mu ntango z'ukwezi kwa mbere uno mwaka. Ni mu gihe iryo duga ry'amazi y'ico kiyaga bahora bayitega kuva mu kwezi kwa gatatu gushika mu kwezi kwa kane. Tuve mu karere ko muri Afurika yo hagati dukubitire muri Afurika mu burengero, aho muri Senegal Perezida Macky Sall yafashe ingingo yo guhagarika amatora yarategekanijwe mu mpera z'uku kwezi. Yasobanuye ko yayifashe kubera bamwe mu batashizwe ku rutonde rw'abiyamamaza batavyishimiye. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye na Placide Muhingana, umuhinga mu vya politiki aba muri Senegal. Habaye imyigaragambyo bigaragambyaga bakungana n'abasirikare ku buryo hari abantu bapfunzwe batwitse amapine, ariko uyu munsi navuganye n'abantu hirya no hino mu gihugu nta kintu cyabaye, usibye ko amaduka arafunze, amabanki, amashuri yafunze kare. Birebye nk'uko abantu bavuga igihugu kiri paralize.
babujije amapikipiki kugenda kuko abigaragambya benshi ni abantu bato bagendera kuri ayo mapikipiki. Mobile internet bayifunze kugira ngo babuze abantu kwizimpuha gukwirakwiza amakuru ateye ubwoba ibintu nk'ibyo. Kuri uyu wa kabiri nibwo inteko nshingamategeko ya Senegali igomba guhura kugira ngo yumve icyifuzo cy'umukuru w'igihugu ndetse n'ishyaka PDS ritavuga rumwe n'ubutegetsi kugira ngo ayo matora yigizweho mu gihe cy'amezi 6. Icyo cyifuzo cyo cyakiriwe gute n'abaturage ba Senegali? Inteko yiganjemo abantu b'ishyaka riri ku butegetsi, wakongeraho n'abo ba PDS bari muri opozisiyo, urumva ko icyo cyemezo inteko izacyemera. Ariko abaturage, amashyaka yandi atavuga rumwe na leta, urumva ko ntabwo babishaka, ntabwo babyemera. Igihugu cya Senegali cyafatwaga nk'urugero rwa demokarasi muri Afurika. Niki cyatumye Perezida Macky Sall afata iriya ngingo? Urumva we aravuga ko adashaka ko igihugu gihura n'ibibazo kubera ko nyine hari abashaka kwiyamamariza ubuperezida benshi bigijweyo. baravuga ko ashaka kwirinda akajagari, umutekano muke mu gihugu, yifuza ko abantu babanza bakajya inama bakakemura icyo kibazo. Ariko abandi bo bavuga ko mu by'ukuri ashaka kuguma ku butegetsi cyangwa se ko atinya ko umukandida yatanze yazatsindwa. nuko baravuga ko yabonye ko ishyaka rye rishobora gutsindwa, akaba ariyo mpamvu ashaka kwigizayo amatora akabanza akayitegura neza. urabona ko impamvu we yatanze ntabwo ari abandi bantu babona ko afite ubwoba ko iyo ubu tujya muri kampanye kuri 25 umukandida we Amaduba yari gutsindwa, akaba yarashatse kubyirinda avuga ati reka niyongeze amezi 6 mbanze ntegure neza, nitegure neza n'ishyaka ryitegure neza, byaba ari ngombwa shaka n'undi mukandida ariko yo gutsindwa ayo matora. None se nk'abasesenguzi iyo musesenguye musanga ayo mezi 6 ahagije kugira ngo nubwo bwose yifuza gutsinda kugira ngo abigereho, mu gihe abatavuga rumwe basa naho bisuganye bashaka byanze bikunze gutsinda ayo matora ateganijwe? Urabona mu mezi 6 bizari mu kwa munani, ino mu kwa munani imvura igwa ari nyinshi cyane, kugira ngo amatora abe muri icyo gihe bigoye kubera ko imihanda ntabwo ibigendwa, haba ari imvura y'igwino, aba ari za inondasiyo hose. Nta nubwo byaba kuvuga ngo n'amezi 6 ishobora kurenga ayo mezi kubera ko bizaba bitagishobotse kubera izo mvura, ibuzure n'ibindi byose. Ariko hari n'ikibazo kindi abanyamategeko bagenda bagaragaza kimwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kubahiriza itegeko nshinga. Icyemezo cya Perezida Macky Sall baravuga yuko kinyuranye, gihabanye n'itegeko nshinga rya Senegal, ariko ari nabwo bwa mbere bibaye kuva mu mwaka w'1963. Mwebwe musanga kunyuranya n'itegeko nshinga bizagira izihe ngaruka ku mitegekere no kuri politiki nyirizina ya Senegal? Inteko ishinga amategeko niyo izagira n'izaruca, kandi bazatekereza ibi byose kuba binyuranye n'amategeko, ubwo rero tuzabimenya neza. Placide Muhigana, umusheshenguzi mu bya politiki utuye muri Senegal, ndagushimiye cyane ku bw'akakanyu uhaye Ijwi ry'Amerika. Okay. Ku munsi w'Imana urangiye, umuririmbyi w'umunyamerikakazi Taylor Swift yatsindiye agashimwe kiswe Grammy Award gahabwa abacuraranzi rurangiranwa mu muziki. Geoffrey Mutagoma aduha ibindi kuri iyi nkuru. Albumu ya Taylor Swift yitwa Midnights, tugenekereje mu kinyarwanda ni mu bicuku. Ni albumu igizwe n'indirimbo 13 yaje ku isonga inshuro enye zose ihigizo byari kumwe mu byiciro binyuranye. Ibirori byo gutanga ibyo bihembo byabaye ku mugoroba wo ku cyumweru mu mujyi wa Los Angeles muri leta ya California iri mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ku nshuro ya 66 kuva mu kwa gatanu umwaka w'1959 ubwo hatangiraga gutanga ibyo bihembo ku baririmbyi bahize abandi n'indirimbo zaje ku isonga mu njyana zinyuranye.
nubwo iki gihembo kidatangwa mu buryo bw'amafaranga kigira uruhare runini mu kumenyekanisha umuhanzi n'indirimbo ze, bityo ku buryo buziguye kikaba gifite uburyo cyinjiriza abagihawe abarwa muri miliyoni z'amadolari. ubwo yahabwaga icyo gihembo, Taylor Swift w'imyaka 35 yahise atangaza ko agiye gusohora alubumu nshya yise Tortured Poets Department izajya hanze tariki 19 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka. Yagize ati, ndabizi byakozwe n'abakemurampaka batoye alubumu yanjye bigaragaza ko ari ku mutima w'abakunda ibihangano byanjye. Ijambo rye ritangiye ashimira Jack Antonoff umufasha gutunganya indirimbo ze. Uyu nawe yahawe igihembo cy'umuhanzi wahize abandi mu gutunganya indirimbo zicuranzwe mu njyana z'ubu. Ni ku nshuro ya gatatu yaratsindiye icyo gihembo. Tukivuga kuri Grammy Awards, umuririmbyikazi wo muri Afurika y'Epfo Tyler Laura Sital, azwi cyane ku izina rya Tyler, yaratsindiye agashimwe k'umuririmbyi wa mbere wo ku mugabane wa Afurika mu muziki wo mu bwoko bwa Afrobeats ufise umudiho w'ikinyafrika wanejereje abantu benshi. Bwari ubwa mbere gatangwa mu birori vyo guha udushimwe twitwa Grammys abaririmbyi ba mbere bo muri uyu mwaka wa 2024. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka yavuganye na Aime Mugabo Nihera, azwi ku izina rya Aime, umucuraranzi w'umurundi akiri muto aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yarakurikiranye kandi ivyo birori vyo ku munsi w'Imana. Ndi kumwe na Aime Mugabo Nihera, azwi ku izina rya M, umuririmbyi w'umurundi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba naririmba mu Burundi, muri Tanzania n'ahandi mu karere k'ibiyaga binini. Aime, mwabonye bimeze gute? Uri umuririmbyi, wabonye vyari bimeze gute muri rusange? Twagwakiriye neza kubera mu bisanzwe abona yuko hamaze kujamo imigwi canke abaririmbyi representing Africa, bikaba bisiguritse yuko umuziki w'inyafrika uri kuratera imbere ku rundi rwego cyane ku rwego rw'isi. None bamwe mu baririmbyi bari bahari muri ayo mahiganwa yo muri Amerika bari nka bande wabonyemwo washimye cyane? Hanyuma turavuga cyane cyane ku mwigeme yatsindiye ayo mahiganwa ya Best African Music Performance, nka Burna Boy mu babaye nominated, kandi akaba yari umuririmbyi wa mbere w'umu Afrobeat amaze kuririmba kuri Grammys. Ni ikintu nyene gishimishije mu kubandi baririmbyi nkanje turi inyuma, tuvuga ati reka dukore ku buryo natwe tuzoseruka hariya tukarepresenting hama n'abandi bose bagize andi nomination b'abaririmbyi baba Abatanzania, Abanigeria cyangwa mu bindi bihugu byose byo muri Afurika. Ni ibintu binezereje cyane. Muri uwo mugutwa ko turavuga Tyler, mu bamuzi Tyler yaririmbye indirimbo yakunzwe cyane gose ku rwego rw'isi, indirimbo yiswe Water, akaba yaratsindiye uwo mugwi mushasha muri ayo mahiganwa. Mwakiriye gute intsinzi ya Tyler? Yari bishimishije kabisa kubera ijya ndirimbo yiwe ni indirimbo imaze gushika kure cyane, abantu benshi barayikunda, kuri TikTok niyo bumviriza ko. Kandi turetse n'icyo urabona yuko n'amafilime amwe bahora bakina bashiramo amadensi yo muri South Africa. Byaranezereze cyane kubera n'ubusanzwe kuri programme zanje, gahunda zanje z'umwaka no kugerageza gukorana n'abaririmbyi yo muri South Africa, hakaba harimo bamwe tumaze kubijamo. So kuba yaratsinze Grammy ari umunye South Africa bica byerekana yuko hariho chance nini yo gushika kure mu gihe uciye muri intuza muri South Africa, kubera ndazi yuko hasanzwe hariyo ama label menshi n'amakampani menshi akora mu by'umuziki. Ego, mu bintu byinshi cyane bitangaje byabaye mu mahiganwa yo ku munsi wa Mungu, harimo nuko gutsinda kwa Tyler abantu benshi batari biteze kumbure kubera yari mu mahiganwa ari kumwe n'abantu bazwi cyane nka ba Burna Boy nk'uko babivuze. Burna Boy yagiye mu migwi ishika 4, ntiyatsindira n'umugwi n'umwe na gato. Ivyo nyimwe mwavyakiriye gute? Bisigura iki? Ku bwanje naho batatsinze naranezerewe kubera baramenyekanye kandi baramenyekanishije umuziki nyafrika. Igikenewe gusa je nobona nuko hakenewe abantu nyene aya makomiti akora ibintu nyene vy'umuziki bari ku ruhande rw'abanyafrika kugira batanga iciyumviro canke bashobore gufasha mu gisata ca African music. Tuturabiye nko ku ndirimbo Last ya Burna Boy, benshi bari biteze yuko nayo nyene ishobora gutsindira ikintu. Ni igiki wibaza hagati y'indirimbo ya Tyler ya Waters na Last coba catumye Tyler atsinda, Burna Boy ntatsindire indirimbo ya Last izwi cane gose kandi ikunzwe? Last ni indirimbo nini cane,
mugabo ndibaza yuko kubera lash burya mu bisanzwe yakopiye ku indirimbo yindi ya kera mugabo uravye wora ni originality kandi ivyo birimo mu vyo baraba mu makategori ya Grammys. Ico nico no kwibaza yuko ico camuhaye amanota ari munsi ya water. Urakoze cyane M.M. umuririmbyi w'umurundi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Burundi. Turagushimiye cyane ku kanya uhaye Radio Ijwi ry'Amerika. Nshuti muduteze amatwi, aha niho aya makuru arangiriye. Ndabashimiye cyane ko mwahisemwo gukurikira Radio Ijwi ry'Amerika. Mwari kumwe na Fidel Niyongabo. Mugira ibihe vyiza.